Imivyaro y'ibiti yo mu bwoko bwa Kariandra na Greveria nivyo vyatewe kuri wa kane wahariwe ibidukikije w'igenekerezo rya 9/0/2025 muri komine Bugendana ku musozi wa Gasigwa n'uruganda ruhingura umwavu FOMI mu ntumbero yo guterera umuganda mu gisata cyo gukingira ibidukikije rubicishije mu mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye. Imivyaro y'ibiti irenga miliyoni 2 niyo imaze gutegwa mu ntara 11 mu myaka 4 aho mu ntara ya Gitega bageze ku mivyaro y'ibiti ibihumbi 151 n'ijana 74. Ikomine ya Bugendana ikayimaze gutegwamwo ibiti bingana n'ibihumbi 162. Uwu mwaka akabiteze gutera imivyaro ibihumbi 51 ku hegitari zirenga 30. Ivyo bikaba vyashikijwe n'umuyobozi ajejejwe ivy'uburimyi muri iryo hinguriro FOMI Kanyegeri Kasye aho bari baramutse batanguza icese ivyo bikorwa vyo gutera ibiti ku mitumba mu ntara ya Gitega. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye ku mutumba wa Gwingiri muri zone Bitare ya komine Bugendana. Haheze imyaka 4 ubu mwaka turiko ugira kane guhera mu mwaka wa 2021 ushira 2022 niyo kampanye twatanguye iki gikorwa nkuko abandi babivuze igikorwa kidasanzwe cyo gukingira ibidukikije kugira ngo ishyirahamwe FOMI rigire ico ritereye muri ico gisata. Rero kuva ico gihe tumaze gukorera mu ntara zishika 11 tukaba imivyaro hamwe muri izo kampanye zine tumaze gushika ku mivyaro ishika miliyoni 2 n'ibihumbi 59 n'amajana 830. Twebwe duharura tuti ivyo vyose bibungabunzwe FOMI bitereye umuganda muri ico gisata kubera itabikora yonyene. Rero tukaboneraho gushima cyane ingene dukorana n'abajejwe intwaro haba ku rwego rw'intara, rwego rwa komine Bugendana n'abajejwe cyane igisata cy'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije muri iyi ntara. Waserukiye Rustaneri wa komine Bugendana cyo kimwe n'umuhanuzi wa Buramatari ajeje ubutunzi n'intwaro n'indemera Marie barashimiye ishirahamwe FOMI kwica cyo gukingira isi bariko barakora no kuba baratawe ko hambavu yo gutanga ifumbire bakwera gukingira ibidukikije. Marie n'indemera yasavye abenegi kubungabunga ivyo biti bitewe ndetse anabahamagarira kubivomera muri iki gihe imvura itariko iragwa neza kugira ngo ntibizokume kuko ibiti bifise akamaro kenshi. Yabasavye kandi ko aho bazobona bitameze neza ko bishikiriza abajejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo babisubirize. Dushimire ishirahamwe FOMI kuri iki gikorwa ciza muri ko murakora ko uko mutanga ifumbire mwafashe ni ya mbere yo kugira mugwize ibiti bibana n'ibiterwa. Ku by'ukuri ibitigiri mushitseko birashimishije ariko twifuza ko mugarukiriza ngaha mwobandanya kuko turacabakeneye. Impinga iracari ndende kugira tubone ko imisozi yose yambaye. Uko mwishinze ico gikorwa rero igisabo cacu nuko mwobandanya mugakomeza gushigikira muri uku kukingira ibidukikije. Murabona ko nkujya mutumba igihe ibiti bizokura hazoba hasa neza cyane ndetse n'ibiterwa bizoba bimeze neza. Babasabye yuko muvomera byamuteye. Ku by'ukuri ni kuneza yiwanyu. Aha nimwe bizogirira akamaro cyane gose gusumba na twebwe. Ariko twese tubihanze amaso kuko turabikeneye kuko biri mu bizodufasha kubona ko mugwijije umwimbu. Gutyo igihugu kigaheza kigatera imbere. Kuko iterambere nyakuri ihera hajya mu ngo iwanyu. Hajya iwanyu mudateye imbere igihugu ntigizotera imbere kuko bavuga yuko mu nda harara inzara akabyuka inzigo. Kugira ngo babisubirize umuyobozi ajejwe ibiro by'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Oscar Wikunda yarashimiye ishirahamwe FOMI kuri urwo rugamba bihaye rwo gushigikira kingira ibidukikije. Yateye akamu abenegihugu kubungabunga ivyo biti kuko bazokurikirana ko bene indimo vyatewemwo babifashe neza. Oscar Wikunda yabahamagariye kandi kwijukira kubananya batera ibiti bibana n'indimo badazize inyuma kugwiza ibiti by'amavoka. Yongera saba ishirahamwe FOMI kubananya shigikira ico gikorwa kuko turabona yuko bari muri wa mugambi wo gushigikira ibikorwa by'igihugu
ya mbono kazoza y'igihugu cifashe dushobora kuja mu gihugu cifashe ntidushobora kurima ngo twimbure isi yacu idakingiye. Mu gukingira isi rero turayica ku mikobeko, tugatera ubwatsi, tukongera tugatera kw'ibiti. Twese turazi akamaro k'igiti. Igiti na cyane cyane ibiti bibana n'indimo bituma yasi yacu ireka gutwagwa kandi kagarukana akanovera. Ico gituma rero uyu munsi twaje inyisekeza twatanguje yo gutera icyo biteye byose, ariko dutanguje isekeza abene gihugu hakavura kagwira tubasaba kuca mubandanya. Ubu musozi wose tuzosange wambaye amagreveriyo kandi wambaye amakariyandra. Ico gituma rero duhamagara abene gihugu bose kubibungabunga. Nagomba kandi cenera kamo abene gihugu bose cyane cyane abarimyi yuko mu ndimo zabo nahone boca bafatira akarorero mu gutera ibiti mu ndimo. Indimo zose hamwe tuzosanga zirimo ibiti, kandi hambavu y'ibiti hariho n'amavoka twagwije ari mu mapepiniere. Tuca tubahamagara abene gihugu bose gutera ibiti vy'ivyamwa, amavoka, bakongera bagatera n'ibiti. Ubu aho tubitera umwene gihugu abonye igiti tumutereyeho tuzokimwishuza. Dusanze cagiye azotubwira igituma cagiye niyo cagiye, ko ahagiteye mu nyuma tuzogaruka kuraba ko bya biti twatera byakuze, kuko murazi bitwara uburyo bwinshi. Ahishira hamwe FOMI yashizemo uburyo bwinshi n'uburyo bw'igihugu, no kuvuga rero ubwo buryo bwose butegerezwa kugaruka. Abene gihugu bakaronkera koyoko, mwumvise ko nibi biti biheza bigafasha mu kugira ibirembezo bifise akamaro kanini rero.